tubifuriza amahoro n'imigisha iva ku Mana. Tugirire udutunge kubera twacerewe gutangura kuko twavuganye amasaha ataraya, twavuganye ko saa 2 twaba dutanguye kugira ngo ibikorwa by'uyu munsi by'igihugu tubibandanye ataco twiza, ariko n'ubundi Imana iradufashije ko dushitse amahoro turashobora guca tuzagukubita tubangura kuvuga byinshi, ariko turashobora no kubivuga mu ncamake kuko nabonye nta mwana y'Imana twese turakuze turashobora kuvuga byinshi mu ncamake. Hano rero jewe nk'uko yabivuze nitwa Gapusho Ismail. Gapusho Ismail ubwa mbere abanzi cyane banzi mu muziki nk'uko mwabivuze, banzi indirimba, banzi nandika indirimbo, bazi mvuza mu ma-orchestre, umuziki wa live. Umuziki uyu munsi ntituza kuwuvuga ko cyane kuko umuziki tuzorondera ikindi gihe tuvuge ko narateye agacumu k'ubumwe kuzana ijya systeme shasha y'uburyo bwa spectacle bushasha bwo kubicisha mu makaraoke kugira ngo abartiste baronke akazi. Mu introduisa rero karaoke nari nabagira uyu munsi nituza kubivuga ko cyane. Uyu munsi twari twabatumiye mu byubahiro byanyu abajournaliste bo ku maradiyo live nabo ku maradiyo cyangwa ku buryo bw'ubumenyi kugira ngo dufashanye. Twaragize igikorwa gifashwe mu mugongo na Light of Africa ifise icyicaro hanze, iyobowe na umukinnyi muzi rurangiranwa John K. The Light of Africa bakaba bifuza kugira icyo baterereye kinini gose babicishije muri RS, ari byo benshi bazimo nka sinema cyangwa film. Light of Africa rero ifise icyicaro muri Australia, ariko ikaba ifise n'ishami mu Burundi principal rikomeye cyane bashaka gushigikira hose. Tubicishije rero mu sinema nini Light of Africa bamaze gukora kugeza ubu ni A Boy From Ruyigi. Muri A Boy From Ruyigi nkaba naragize chance cyangwa amahirwe yo kuba acteur principal. Ubusanzwe sinatangaye kuko mu mafilme menshi iyo ndose casting kenshi ba acteur principal bitewe n'imyaka kumbure mfise, bitewe kumbure na profil maze kuba mfise, kuko usanga mu mafilme ndise bakwe mfise abakazana, mfise abuzukuru, ugasanga aka profil kanje gatumye bampa iyo role canke n'ikindi bakavuga ko mbikina neza iyo bampaye role bifuza babona mbikina uko babishaka. Muti rero twaje ngaha gukora iki? Mwebwe akazi kanyu murakamenyera, murakazi. Natwe twaramaze gutahura yuko tutoshobora gutera intambwe tutari kumwe nabo. Ibyo twarabitahuye. Nicyo gituma rero twabatumiye tuvuga tuti ubugira babiri, kandi rero ubwenge bw'umwe ntacyo bufasha kiretse kumufasha gusara gusa. Muhari muzodufasha mubiki. A Boy From Ruyigi twayitanguye ari amaseri, ama episode, tugira ama episode 10 tuyashira kuri YouTube ya A Light of Africa. Turavye amakomantere yahabaye, twabonye abantu bayishimiye, arikunda baravuga utuntu n'utundi, ariko amakomantere menshi ari positive. Light of Africa rero baca bavuga ati reka tuyibahe full movie kugira ngo n'abayikeneye full movie bayironke
bayirabe kumbure n'amazu y'amarehesi barashobora kuyitora bakayerekana ikarushaho kumenyekana. Mwebwe rero nimudufashe A Boy From Burundi comme filme Burundi muyiteze imbere mu gufasha kugira ngo ibonekane hose mu gihugu, ku isi yose, muri Afrika yose. Bizofasha iki? Mu Burundi casting ya mbere ya Light of Africa batangura gukinisha amasinema, twarabonye ko abajene bafite amatara ari benshi, bashaka gukina ari benshi, bashaka gukina, gufotora, gufilma, gukamera, urumva barashaka kwandika amareresi ni benshi. Ifo rero ko habaho abantu bitanga bakadodora henshi hashoboka kugira ngo haze amakampani menshi. Light of Africa yonyine ntibishobora, haze n'ayandi makampani menshi adufashe, dufashanye abajene bacu baronka akazi, kuko amatara barayafise. Nta mukinyi n'umwe twigeze duhamagara mu mafilme ngo tubone nta tarafise umurundi oyo. Orke hanze bazi ko abarundi batazi gukina, icyo ni kimwe, kuko ntibababona kenshi bakina. Icya kabiri, niyumvira ko atamutekano hari ku bantu boza gukinisha amafilme ngaho. Amamedia rero mwebwe abajournaliste murafise uruhara runini kwerekana ko amahoro ahari, umutekano uhari, mwerekana izo sinema nyene dukina kugira ngo abantu babone bati nimba abantu baravuye muri Australia bakaza gukinisha film nko muri A Boy From Burundi, Nkinamundu Murundi agakina John Kay avuye muri Australia, agakina na Pamela avuye mu Bubiligi. Nimba barashoboye kuza tugakinana n'abandi barundi, byerekana ko mu Burundi hari amahoro, kuko baragiye gukinira mu Ruyigi, turakinira i Bujumbura, turakinira no mu bindi bice, barabona ko hari amahoro. Iyo filime rero dushaka ko iba nk'umuhuza, iba nk'ikiraro, bituma n'abandi babayo bavuga bati kumbe mu Burundi bakina neza, turashobora kujayo tugakorerayo, tukaronka abakinyi hafi, tukaronka ibikoresho hafi, tukaronka n'abadufasha kubiteza imbere kamwebwe, kuko uzoza wese gukinira mu Burundi cyangwa gukinisha cyangwa gushigikira amasinema muzomufasha kugira ngo sinema yiwe itere imbere. Isinema ntishobora gutera imbere hatariho amamedia, hatariho uburyo bugukana bumenyi. Jewe murazi neza ko muri 2005-2006 nakinye sinema iri kuri YouTube nayo nyene yitwa Nawewe. Murazi ko twayikinanye n'abantu bavuye mu Bubiligi. Hari ababiligi 10, harimo abajournaliste, harimo n'abacteurs de cinéma bari kuri tele. Turagenda muri Bujumbura Rurale, barahagenda hose, baragenda Igitega, baragenda i Muramvya, baragenda i Bujumbura, baragenda mu Itega, aho hose bahakinira ama-image, baraba ko hari amahoro n'umutekano bashobora kugaruka gukina. Kugeza ubu ntibaragaruka ngo tuhakinire cyane bahafilmire, ariko turandikiranwa bavuga bati umwanya n'umwanya toze. Nukuvuga yuko rero mudufasha filme zacu zikamenyekana, namwebwe muka motiva abantu kugira amakomantere ku mafilme, kuko iyo umubayera aravye ko wakoze igikorwa araba n'abantu cyashikiriye, akaraba na impact bagifiseko, akavuga ati kumbe naje nkoze nkiki cyo gufasha. Abajournaliste bariko baradukorerako baba bariko bararonka akazi, twebwe turiko turakora abarakazi. Abajene bariko baraja muri film, urabona ko kenshi dukoresha n'abahijije kwiga, kuko hari filme bakina mu Gifaransa, hari filme zikinwa mu Cyongereza nababa barize. Urumva rero bya bindi tuvuga ko kazoza keza katari mu barabara, kari mu ikaye, tunavyo nyine tuba tubishira mu bikorwa en practice. Rero tutarandiriye byari ibyo twabashuriye kimwe kugira ngo igikorwa mugifate nk'ama mudufashe kugiteza imbere. A Boy From Burundi n'izindi mubona ku ma media mushobore kubiteza imbere mudufashije, dufashanye, kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Aha rero iburyo bwanje ndi kumwe na Mbe
muramumenyereye nawe niko kazi akora yiyemeje guteza imbere filime, guteza imbere l'industrie du cinéma. Arakoresha abajene benshi mwarabibonye, turakorana cyane. Ivyo byose cyo gituma twamubwiye tuti ufise akanya nawe ngo dufashanye iki gikorwa cyo gukerura abantu bakunde sinema ziwacu. Rubafu naho ndafise drama, nawe nyene arakinisha amasinema, arandika amasinema, arafise industry yiwe iriko iratera imbere, ariko ntituragera aho dushaka kugera. Cyo gituma twabahamagaye tubaze ibibazo, tufashanye hoko wiki kugira ngo ibintu bitere imbere twese tugira amahoro. Kuva rero wewe ikibazo cyawe ni inyishu niyo, ifise sous-titrage y'icyongereza kugira ngo nsubire inyuma gato. John Kay hariho filime nyinshi yakinanye n'abatanzania bazwi mu cyongereza, akinana n'abantu bo muri Australia, arakinana n'abantu bo muri Amerika. Urumva rero babonye iyo titre ni nko kubahabura gatoyi, A Boy From Rigi bace baza kuyugurura, bayuguruye erezima basanga ari Kirundi ariko hari sous-titre icyongereza akabitahura. Akoze ikibazo canje gihagaze ku kungene muri no misi amafilme muri ko murayadandaza. Kare twarabona yuko mwagira amalancement officiel hirya no hino, mugashobora kuzitanga no mu masare bisanzwe. Filme yanyu mwamaze kuvuga ko mwamaze gusohora uduce duto kuri YouTube. Est-ce que abadakoresha YouTube A Boy From Ruyigi izobashikira gute? Uko abadakoresha YouTube novuga ko ari bake mu bafise ama Android. Abo uvuga gusa ko abenshi mu Burundi bavuga ko babura amamega yo kuja kuri YouTube, kwisigaye izindi pare raporo y'abarundi n'ubuzima turi. Icyo kibazo barakitubariye, n'ama connection usanga kenshi atari meza cyane. Ariko rero muri monde turiko turajamo ni monde numérisé, ni monde yihuta, n'isi inyaruka. YouTube dufise agahengwe yuko ishobora kuguhemba mu gihe ibikorwa byawe biriko bikundwa n'abantu benshi. Icyo gituma tuyihurumbira, si ukuvuga ko tuyihurumbira ku bundi buryo, tuyihurumbira kuko ishobora no kuzohemba. Mu gihe rero yohemba neza, urumva n'abantu dukoresha nabo baca babaho neza. Kuko ubusanzwe mu Burundi urazi ko umuntu yitwa umustar atarashika ku rwego rw'ubustar. Kuko umustar ubundi hanze ni ikintu gikomeye cyane, kuko nuko mu Burundi tutavuga ngo ni star, ngo gaposho ni star, ariko mugaca muhura ataraba star ku maso yawe. Ariko mu bwenge twifuza ko abantu boba star by'ukuri. YouTube rero twibaza ko izodufasha, icyo bituma dukoza akantu twishyira kuri YouTube, ahubwo twashaka ko mufasha abo abantu bareke kugira kubana nk'uko babivuga ntibibanire ngo n'amahera ni menshi. Filime ni industry nini yagutse rwose. Iyo ubona n'abazungu batayidufashamo cyane, nuko bazi ko byoca bidutungisha rwose. Natwebwe kandi igihe uzorabe abantu badandaza baragira akantu ka concurrence bakebuke. Nimba ubona hari Hollywood muri Amerika, ukabona hari Bollywood mu Bahinde, na Nollywood muri Nigeria, nuko bamaze kubona ko hari ikintu. Natwebwe rero turiko tuvuga yuko turifuza turafise indoto nuko twogira ikintu gikomeye mu Burundi. Kizova muri babantu tuzoba tubona ko YouTube imaze kubahera. Tuje hamwe dukora ikintu kinini gishobora no gufasha babandi baja kuri YouTube bajumurira. Tubafashe kuja kuri YouTube baremye, kuko ni inyungu itugaruka. Umuntu muto araja kuri YouTube, ukuze araja kuri YouTube akaraba sinema. Sinema idufasha iki? Iratuma duterama ku bantu babuze icyo bakora. Bavuze bati kandi ndatumwanya n'abagafilm. Iratumara ama stress ku bantu bafise ama stress. Ama stress murazi ko ahari si mu Burundi honyine, ubu ari henshi. Ari henshi mu bantu bakenye, ari henshi mu bashomeri. Ama stress ari mu basenyukiwe kubera imvura, mu bari mu mwuzure, mu bari mu bindi n'ibindi. Ama stress ari henshi. No kuvuga ko dushize kuri YouTube twebwe tuba dushaka kwatira ako gaceri kazoze dans le futur, ngikizoze hama
n'ayo ma stress aveho ku bantu bose. Nico gituma rero twebwe tubasaba yuko ahubwo mu motive abantu bakemera bakitanga iyo YouTube bakayikoresha, kuko no mu nyuma no ku ma Facebook tuzobishirako nimba ari byo biborohera, ariko dushaka ko abantu baraba YouTube bagatanga inguvu, kuko wewe utaravye sinema hariho mwene wanyayikina umubaniye, kuko uzosanga mu ngo nyinshi ubu baraba amasinema, kuko iyo uravye n'umukozi wo muhira arashobora kuraba sinema, azoyiraba hehe kuri YouTube, azotinya kubera amahera. Nimwe rero mutegeza kuba motiva bazirabe, ayo mahera ni make si menshi uravye inyungu bitanga mu rwaruka rwacu muri kazoza k'igihugu cyacu. Inyungu niyo nyinshi gusumba uwovuga ko ayo mayinite ariyo menshi. Cyo gituma rero twashize kuri YouTube kugira ngo tuba motive, nibiba na ngombwa mu nyuma turimvira ko twozokora igishirahamwe kinini cyoza kirafasha kugira ngo ama views n'amasabone bibe byinshi ku mwanya muto nk'ahandi. Mu Buhinde igihugu ni kinini, umuntu arashobora guposta ikintu kuri YouTube mu isaha imwe ugasanga umuriyoni w'abantu baramaze kukiraba, kuko ari benshi. Ariko si kubera ari benshi, nuko babitahura, batahura ko baba bariko baratezanya imbere. Twebwe iwacu uposta ikintu urabona ko bakibonye, abantu 1000 bakibonye, ariko sabone ugasanga na majana 3. Donc abigihumbi basi kwiyabona mu kutubanira, kandi babanira bene wabo. Nka twebwe je bambaniye ndiko ndagenda, turiko turagerageza gutrasa inzira yaba drama n'abandi bari munsi yaba drama, yaba abahungu ba be n'abakobwa ba be, turiko turacira inzira. Mu gihe rero babana bariko babanira bene wabo, ton frère ta sœur azoshaka gukina sinema, ni ashaka gukina sinema iposte asange nta numwe amushigikira ntayihembego. Cyo bituma rero tuvuga tuti ahubwo ni mu ba motive abarundi bakunda amasinema kandi biyabone ku mashene zacu, banatanga ama commentaire twikosore, n'abakunda gukina babishire muri commentaire, kuko turazisoma commentaire tukabona tuti uyu yavuze CV yiwe ameze uko, yatanze telefone ziwe cyangwa contact twomurondera nawe akaja muri industry. Urakoze Julie. Icyo twamaze kubona nuko abanditsi bashasha muri histoire bafise, nk'ubu dufise histoire banditse dushaka gukina, ni histoire ziri nshasha zizana ikintu gishasha zidasanzwe. Urumva muri musique urabona ko abamizisi baririmba ngo je t'aime ndagukunda, warampaye umutima no sara, ugasanga bose bariko barabiririmba, nta kanovera babaza. None muri filme rero twebwe tuvuga tuti tuzozana bishasha, ama histoire bamaze kwandika nabonye n'ama histoire mashasha ari nostalgique, atuma uyumvise ugira chair de poule mu Kirundi, ukamerereza. Nk'iyi histoire ya A Boy From Ruyigi abantu benshi baramerereye, baravye la fin barumiwe, ni bari bazi fin, uravye intango y'ingene byevuriwa mu rukundo rukavamo ingorane, hama mu nyuma bikagenda ukundi. Urumva dushaka ama histoire atuma abantu agumako, nkuko bivuze nivyo amaseri n'ama episode biratuma abantu bashaka kubandanya baraba cyakintu. Ariko ntabwo batwebwe dufise ko dufise ama histoire mashasha, dushaka tugire innovation shasha y'ama histoire meza, umuntu agumagira chair de poule arondera ati iyindi zoza ryari, na mu ma commentaire nitwumva yuko bakeneye suite, abanditsi n'abantu b'abahinga bazotuzokreya suite kandi cyo genda neza. Okay. Mabuze yuko ari filme iri mu Kirundi ariko ifise sous-titre mu Cyongereza. Kandi ni ikintu ciza cyane mwabikoze neza kugira ngo filme ibone n'abandi bantu benshi. Hariho mbega ndabaza akabazo kavuga ati hoba hariho n'indi version ifise sous-titre k'igifaransa n'ak'igiswahili, ko tuzi ko mu Burundi dufise ingenzi nyinshi, dufise abantu benshi bahaba, twovuga nk'abakongomani, twovuga
urazi ko abakongomani basanzwe bavuga indimi nyinshi igifaransa n'igiswahili n'abanyabuyenzi murazi ko batahura igiswahili gusumba ako n'akabazo ka mbere inyuma y'iyi filme A Boy from Ruyigi mbega hoba hariho izindi filme twitege kuri mwebwe zigiye gusohoka zindi akandi kabazo kanyu The Light of Africa mukorana gute na John K Film hama sous-titrage y'igiswahili cyangwa igifaransa ni igikorwa twakora kuko ubuhinga bwaraje si ibintu biteba rwose twayishyize mu cyongereza kubera kumbure ko muri Australie ibikorwa bizoza bikorerwa par avec Light of Africa directement bikorerwa nk'ubu baraza bagafilmira ngaha byose bigakorerwa ngaha ariko montage zibera muri Australie urumva rero nabo dukorana hariya biraborohera babasiguriye icyo babishyira mu cyongereza facilement ariko ba John K Giswahili barakizi John K yarakuriye muri Tanzania kuko Ruyigi urabona yegeranye na Tanzania igiswahili akivuga neza kandi John K ni wari president Light of Africa mu Burundi akajoininga hamwe na Australia kubera ko tuzokorana cyane kandi bashaka gushinga imizi gose gusumba urumva icyongereza nico bari biyumviriye imbere ariko iyo ide icyo cyiyumviro utanze ni cyiza cyatuma twongerereza abanywanyi umugani wawe Kongo ni nini Tanzania ni nini ariko Tanzania barumva icyongereza barashobora gusoma subtitrage ikagenda neza hariho n'abandi bo muri Tanzania bumva ikirundi muri izi ntara zegeranye na Makamba bafise ikirundi bashobora kumva iby'iwacu izindi filme ziriho ntizirakinwa gusa ariko amahitwari aranditse guhera mu kwindwi muri juye imvura izoba igabanutse hazoba ari umwanya mwiza wo gusubira gufilma izindi filme twibaza yuko tumaze kubona iki gikorwa ingene cyateye imbere abenegihugu bacakiriye mu makomantere bizoryoha bose guca tubaha izindi filme ku bwinshi hama duce dufatana kijya cyiyumviro tukwica amaseri dukora amaseri n'ama-episode gusumba full movie ariko full movie twari twazikunze kubera nk'izo za BTV nyene twifuza ko boza bakadusaba iyo film bakayereka abenegihugu kuri BTV bakayerekana kuri RTNB ari full movie ivyo byofasha gutuma n'abandi babona ibikorwa byacu abataraba YouTube bakaraba kuri televiziyo live bakazibona ni mwebwe rero kugira icyo mukoze kugira ngo tubahereze izo filme abafise ama TV live bakazibona cyangwa online nabo nyene bakaza kuraba kuri YouTube uko zimeze kugira ngo muzonavuga icyo mwabona muzo komante icyo mwabona ko bari byiza cyane John K Light of Africa ari mu membre fondateur ba Light of Africa muri Australia hariho abandi ba diaspora benshi bakorana nawe nakubwiye Pamela ari mu Bubiligi yakinye muri Boy from Ruyigi n'abandi jewe ntaramenya ariko ngaha turafise biro ikorana na Light of Africa represent Light of Africa ari nayo yakoze iki gikorwa cyo kubatumira no kurondera uburyo kugira ngo mushobore kudushikira mutavunitse cyane hama dushobore kuyaga atanguranye urumva rero Light of Africa yikeneye ngaha turahari kugira ngo icyo ari cyo cyose ukironke ku mwanya amakuru yayo uyaronke ku mwanya igikorwa cyose wifuza ko twokora ukironke ku mwanya unaelewa nitakujibu kwa Kirundi hiyo swali ya kolabo taongea kwa Kirundi utaelewa icyo kibazo cyuko hari kolabo dushaka kugira uyu munsi ntidushaka kubivuga ko kubera yuko twari gutumira nabo nyene tuzogira na kolabo
ni bya bindi twavuze byo mu makomantere. Abantu bakurikira imiziki iwanje mu makomantere bavuze bati ufise imiziki myiza ifise amayide azoramba adaherana n'umwanya kugira umuntu azira akaza keza nikari mu barabara. Bavuga bati ni indirimbo zo kwambaho itaherana n'umwanya. Kuki utogira amakolabo n'abajene kugira ngo zisubire zumve cyane kubera abo bajene iyo basoma indirimbo icyayumvikana bose hama nabo baje muri uwo murongo w'indirimbo zidahera. Hama rero nicyo gituma tuzongera kolabo. Sindi bubabwira abo bamiziki abaribo tuzorondera kandi kanya tubivuge ko bizobe nka surprise kugira ngo bisumbeho kugira birushirizeho kugira akanovera na chair de poule ku bantu kuko burya abantu barakunda surprise gusumba ikintu kije baciteguye cyane. Yego mu kina amareresi mbe nakahe karusho uzozanira abantu mwireresi utashoboye kuweza abantu mu muziki. Ikibazo kigira kabiri isinema mwise A Boy From Ruyigi kubera iki mwatoye iryo zina mutashoboye gutora izina rindi kubera ugiye kureba muri YouTube usanga ari isinema ivuga ibintu by'urukundo. Hari ikintu washoboye kuvuga kubyerekeye ati amaradiyo bityo ati kubera bishoboye kumenyekanisha ibikorwa muriko murakora no ku bandi bahinyanyuzi ibintu bene ibyo ariko ugasanga wowe ahantu hose urabavugiye bene ibyo nabyo bashaka. Mbe wibaza ko amaradiyo cyangwa amateleviziyo azobafasha iki bajya bene ibyo batabishaka kuko batabishaka kubera iki basanga umuntu akoze ikintu naho bamutumira kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ntagiye no kujyana basanga ujya umuntu yagiye guprograma ibintu byose ari prêt même le chef arabizi ijya antenne ikaca iba vide. Nibaza ari kuvuga byo babyiza kwivugira ku gatwe kawe aba bandi ukabihotsa cyo kibazo mwakoze. Aba muri Australia ariko yagiye ari umwana avuka mu Ruyigi. Ni imvukira yo mu Ruyigi hama kubera amagume yagiye araba mu Burundi aragenda aja hanze. Agiye hanze rero muri Australia ariko arumva kakamu tuguma tuvuga patriotisme ugugira ico mufashije. Urazi ko leta iguma itubwira leta byeyi iguma ivuga iti uwo ari we wese ibyo akora ari mu gihugu cyangwa hanze arashobora gutera imbere muri iyi nzu turiko twubaka y'iterambere. Ni ukuvuga John Kay nawe yisanze ari mu mafilime kandi burya akina amafilime ateye imbere rwose aca avuga ati reka nanjye nteze imbere ariko abo mu Burundi. John Kay muramuzi ni umusore akiri muto akiri tera karisama yifuza yuko abajene nkawe bogira amahirwe nkayo yagize yo gutera imbere. Ntaratera imbere cyane rwose ariko biraboneka ko Imana yuguye amarembo byogenda neza gusumba. Nicyo gituma rero yavuze ati tuzana amasinema mu Burundi. Isinema rero ya mbere ikomeye yazanye ni iyi acabona ati kuko muri sinema general harimo umuntu mu acteur principal yitwa professeur twari kuyita professeur. Acabona ati oya izo twita A Boy From Ruyigi kuko biboneka muri iyo sinema ko ni umuntu wahuye n'ingorane avuye hasi mu cyaro mu Ruyigi afise abavyeyi bo hasi ahura n'ingorane arazicamo yihangana arasenga Imana iramufasha arashobora kwiteza imbere. Aca ivuga ati reka tuyite A Boy From Ruyigi. Yari kuyita umuhungu turuka mu Ruyigi acarita mu Cyongereza kugira ngo ifashe n'abo bantu turiko turadiga kugira ngo bashobore kudufasha industrie du cinéma mu Burundi.
sinema ni ikintu gisaba amahera menshi. Aba bafise amakamera murabizi, ari kamera imwe iragoye, aho uzokorera biragoye. Urumva ni ikintu gisaba industry nini, cyo gituma turiko turadodora henshi twohababwira, turi ku mavi turasenga kandi Imana izotwumva bimere neza. Twahise boy from Ruyigi kubera hari uwo muntu ava mu Ruyigi no mu sinema biraboneka, hama akahunga n'ingorane nyinshi, agasenga Imana ikamufasha akazivamo, hama tuyita mu Cyongereza kugira ngo bayumve bayitabure n'ingoga, n'abandi bo mu Cyongereza bayitabure, kumva Icyongereza bayitabure n'ingoga. Hama rero hariho uwabajije ati ikibazo c'ama-copyright muri YouTube muteganya kuzokigira kwiki? Jewe ubwanje kazoza keza muri YouTube imaze gukorwa ko n'abantu nk'abane bigirira ivyabo bavuga ngo kazoza keza ni kari mwibara ijya ndirimbo nyine kujya uyizi. Biragoye rero, ubuhinga bwa none turazi ko buriho, turiko turagerageza ingene twobigwanya, ariko ntibikunda muri uyu mwanya tugitangura na twebwe gusanga abandi muri YouTube yari iriho kuva kera. Twebwe mu Burundi tuyigiyemo tuyibonye ubu biracari bishasha kuri twebwe, imihini mishasha itera amabavu. Twebwe icyo tuzokora tuzobaza abandi babitanguye imbere babigwanije gute kugira ngo bikunde, kuko ndumva iburaya umengo bo barabigwanye bigakunda. Tuzobaza rero, nzogishikiriza Light of Africa au niveau yo hanze barabe icyo kintu ntibazosange turiko tuvomerera mu kintu cyatubutse, kandi twashaka guteza imbere imiryango yacu n'abandi bajene bakaronderamo. Nibaza ko ari wowe rero kibazo. Hari ikindi wari wabajije cyerekana ati copyright je nabajije kubyerekeye ntacyo tubushikira. Hari uwabajije ati abenegihugu bato bato ko bashobora kuba badafite ama smartphone boronka gute iyo sinema. Nibaza ko bazoyironka biciye ku ma TV ya live, kuko isinema zacu zizoshobora kuba full movie tuzozitanga ku ma TV live, televiziyo Burundi, BTV n'abandi bazifise bashobora kuzirabira iwabo muhira. Hama ajya amatelefoni mato mato arafise Facebook, tuzogerageza kuraba ingene tutobashirira muri Facebook zibashikiye, ariko ivyo kenshi ntitubikora filimi igisohoka kugira ngo tubanze turabe amakomantere yo muri YouTube haza kuba ashikana, bien sûr amakomantere positif, turabe ingene bimeze. Nico gituma tudashoka tuca tuzishira kuri Facebook, kuko abanywanyi bo kuri Facebook ni benshi cyane, ariko kandi ntacyo biba biriko birinjiriza filime ubwayo usumba kuri YouTube cyane. Nuko gusa tuba dufashije abo bene igihugu nabo bayira, natwebwe twifashije turabwe n'abantu benshi, ariko kuri niveau y'aka dollar ngo si heza cyane kuri Facebook nko muri YouTube. Nuko kimeze. Hamini rero yari yavuze ati wewe ko dusanzwe tuzi ko uburirimba indirimbo z'akanovera tukazumviriza ku maradiyo, kazoza keza ntikari mu ibarabara, la vérité blesse, umuntu nanjye nkaba umuntu benshi ntibanazizi kubera ukuntu badakunda amashahuri. Indirimbo zanje kenshi zirimo amashahuri, zirakebura. Kenshi uzorabe muri communauté zacu Afrika umuntu akebura yitwa mubi nta kuwunwa, kuko bati bavuga ngo yamvuze. Orke tutegeza gukebura, kabaho mu bamwe bakebura n'abandi nabo badigadiga. Abadigadiga tushatse kuvuga bari babwira abakobwa ngo biki n'ibiki ngo ndakubuze si ntoritiro kandi ugasanga ariko aragora.
donc ugasanga ariko arababesha ngo ndakuzi ngo simuriti naragupfiriye nawe ntapfe ngo turabe urabyumva jewe rero indirimbo ziwanje kenshi usanga zikebura sinagiye muri sinema kubera yuko nase muziki oya kenshi no hanze niko nabibonye abamuzisiye ni usanga bakina n'amasinema ni usanga bakina n'amafilmu mbere y'uri umumuzisiye azwi cyane bakina na filmu ikirabwa rwose ikihurumbirwa na benshi muri filime nshiramo akanovera kubera yuko aho nyene nshiramo akanovera kuko iyo nkinye role ndayikina umengo nivyo ndabibamo nk'umu acteur yiyemera cyo gituma no muri 2017 muri festival bamaye certificat ya meilleur acteur du cinéma court métrage kubera ko ipare ko nari nabyifashemo neza cyane gusumba abandi bakinnyi ni ukuvuga rero naho nyene nzoshiramo akanovera kugira ngo n'abandi bazoturabira ko bazoze bakina neza mbere badusumbye na twebwe hama ubu guti ko turiko tuvugira abandi bajeune bari muri carrière ya cinéma bari muri industrie du cinéma industrie du film kandi kenshi media babatumira ugasanga ntibagiye nico nyene naco kirimo mu byo twifuza ko bamenya natanguye mvuga nti umutwe umwe ntigira inama ubugirigiri bugira babiri noneho les médias sont les mieux placés kugira ngo bafashe les stars cyangwa les futurs stars cyangwa abandagrawundi ni ukuvuga bajya abantu bagitangura kariyeri ari muri music ugitangura ubu uri umwandagrawundi muri sinema ugitangura ucinjiramo babandi abera urahamagara akababwira ati ingo dukire ngoya ujiwe musi ndakina nari matoya ingo nzokwereka ingene bigira akamwereka agakina ujye n'umwandagrawundi ni wava mu star no kuvuga rero ko nta muntu n'umwe yokura ngo atere imbere muri ibi umwuga wacu adafasha abadufasha ba mbere ni media aba journaliste utubaha ngo wubahiriza aba journaliste ntiwotera imbere twebwe twateye imbere kubera icyo kuko je ndibuka ko nigeze kuja i Bugande muri festival twajana n'aba journaliste ibintu byacu bitaratahuka baba bamaze kubirungika abantu bakamenya ati wa muntu ari muri Côte d'Ivoire ari Kampala ari Kinshasa ari Kigali babibwirwa nuko aba journaliste bariko arabivuga ko no kuvuga rero ko abo bantu bibaza yuko bagutumiye ku radio cyangwa ku televiziyo abari gusubira inyuma no gutera imbere ahubwo kuko benshi tubiganiriye ko hari bibaza ngo baragutumiye ngo ariko ngo ntacyo baza kuguha baguhaye kinini kuko batumye ujabuka imbibi kare wari mu cyumba cy'iwawe uri kurandika indirimbo uri kurandika scenario y'ifilme hama barafashe ya cya gikorwa cyawe barakirungitse batumye umenyekana mu mwanya muto umuntu ari muri Burkina Faso akababonye ko uri umwacteur hari umuntu yamvugishije muri Amerika mbwira ati ni wewe wakinye nawe ego ati hari umuntu usabye nimero zawe arazimpa turi muri Amerika dushaka kuza kugira amareresi Burundi turiko twandika sinema turaba wewe profile tukundira gukina none abanyamakuru batabishyirako bakabipibiriya uyu muntu twari kumenyera gute urumva rero mufise uruhara runini mu gutumenyekanisha twebwe n'ibikorwa byacu kugira ngo dutere imbere ntabwo barero mfise jewe nzovuga iby'iwanje ariko hebure n'abandi kugira ngo tubashikaho nashitse nuko bitwaye neza twitwaye neza tuzoshika twitwaye neza envers les journalistes envers les médias envers amaradio tuzoshika aho tutoshitse murakoze kandi cyane kuko mwese mwaje muratwitabira kandi n'ikindi gihe tuzobakenera tubatume ko kuko nkuko mwavyumvise Light of Africa
mu Burundi iri mu ntango ariko turi bato tutari gito dushaka gutera imbere gusumba nkabashimiye kandi n'aba producer badufashije aba MC badufashije kugira ngo dushike muri iki kibanza bigende neza abagize organisation babandanye bakora byiza kugira ngo Light of Africa izoshike n'ahandi kuri kuko twiyumvira ko bigenze neza ari mwebwe nyine muzoba mwabidufashije sinzi ko Abeli yohava kajambo na drama ko ikinyoni kigurutse kitavuze bacitse cyane ko Light of Africa ifise imigambi myiza cyane yo guteza imbere sinema n'ubundi kandi ni byiza twese niyo ntumbero yacu yo kumva yuko sinema yogera kure uretse ko biba byoroshe birimo abantu nyinshi ibintu kuje ndamaze gupigana ingumu n'amabombe kabisa ndabibona ko biriyo rero je nababwira ati Imana ibafashe baje imbere Imana imbere kuko ndavyo usanga ngaha urashobora kuvuga ko uje gufasha abantu bo bakabona ko uje kwifasha nyine ugasanga bitanga ukundi ariko nibizo baca intege mu bavuze gukora niyo mushira imbere intumbero yanyu naho mushaka kugeza ubasha sinema hanyuma nta musi n'umwe abantu bose bazobumvira rimwe imisi yose azokwama ariho ababumva n'abandi batabyego rero ikintu nabonye umuntu ajyana n'abashaka abadashaka umuntu akabareka kandi no mu bijyanye no kubana naje gusanga bino se bw'iwe neza kubana n'abashaka abadashatse nabo ukabareka ukabandanya ubaho nawe ubundi ushatse ngo abantu bose bakumve nibyo ukunda ko na Yesu n'uwo aracabwa ati bajya abantu naremye Imana asanze arabageze yaraje azibuka ati abantu je bazonyumva kubera kameme ni Yesu nje mva mu ijuru kandi navutse batandaje nk'abandi ariko ageze ngahasanga ati kuburyo azutse abantu bavuze ati ingu turabikora biwe nyene tino ntababonye muri bagiye muri ya minsi 3 yiyeje ibyo mwanguze reka yagiye mu vuge ko yagiye mu mwuga kuko gusa mission yari iheze ariko yarabonye abantu aba bana nidanje kandi uyu abantu bo bagarutse mu misuri je niko nababonye abantu n'uyu garuka amaje gutubwira ibindi bintu byiza by'ijuru turamusumira rero nuko abantu bameze ariko ibiduce intege tubananya dukora rero marakoze gukora icyo gikorwa kwimura igikorwa hanyuma akazina keza a boy from Ruyigi ubwo nanje nabonye nzava ngira a boy from Kayanza kubera ko abukanyene nani umuhungu nafuye mu Kayanza kandi ifise aho nahereye naho ngeze uva ko naje histoire novuga abantu bakumva ko muri Kayanza havuye umuntu kandi akavamo ubundi muntu rero ndabashimiye hari umuntu yabaje ati mbega a boy from Ruyigi iri mu Cyongereza jewe nanjye nza kumva iri mu Cyongereza ariko kubwirwaho gato kubera ko ahantu henshi tukunze kugenda mu batumbaza ico kintu kwiki dakina filime zo mu Cyongereza mu Swahili jewe navuye Nairobi ejo niho ngishikaga ndi hariya nyine nabo bambaza mbega kubera ko mudakina sinema zo mu Cyongereza bya zigerenya je kabisa ndaraba Cyongereza vraiment inzi how are you na Dubai turunguko ndavuga ati rero jewe ndabona abantu barandusha abantu nabishuye mvugana n'ubundi nagiye ngwano zivuga ngo wewe uri kuratera imbere utiyize gute umuntu atize atera imbere muri sinema ndavuga ati okay abamwe bize rero nakore harabizi bati Cyongereza niba kuri sinema igeze kure Afrika imenye yuko mu Burundi hari sinema ariko simpaka jewe ikintu cya mbere ndacagora no kugira ngo sinema zanje zifate abarundi n'abanyarwanda niyo mpamvu nakoze na collabo nkayita East African Love nkakora filime nakoreye mu Rwanda ariko nkibandanya amakorabo kuko je East African Love nifuza ko yofata East Africa nyine nkakorana n'abatanzania nkakorana n'abakenya nkakorana n'ibiki niyo mpamvu nagiye no kuraba akarere ko Nairobi ndabikovye kuko yo ndavuga ati sindafatisha n'abanyarwanda sindafatisha n'abarundi je ku munsi ndonka views mu 10-15 mu gihe turi imiliyoni 12 abo barundi sindabafata neze kugwana ufata Nigeria neze kugwana ufata abasamuza n'abarundi n'abamfisi mbega ni abo basamuza bazofata nk'umanagram ati wewe uburo mu 10 ku munsi bikurazana iki ngaha banza mukunda ibikorwa byacu nk'abarundi nimubona kubikunda tuzoca tuja kuzana n'abandi twaguru
ariko ushobora kwagura mu gihe utaranafatisha n'iwanyu ivyo bintu ntibiba uriko uriyagura wigira umuntu arenze kandi utararenga sibyo ariko nitumara kubona yuko ngaha tumaze gufatisha izo ndimi tuzozikina kuko burya icyongereza no utabukizi bacanitse muri sinema uragikira mwari mubizi systeme dukiramo sinema uburyo ndashobora gukina sinema kina mu cyongereza canke nkakina mu giswahili kandi ataconzi cane inzira isanzwe ariko ntashobora kukivuga ariko rero bamwe bize batugira nyine ko bize twama tubona bwaki ibana dusa amashuri arenze nabikore nigire kure ngo jewe ndacakeneye abarundi bene bacu biturabe kubera ko nkuko mutabaye bivuze birabaje gukora sinema ukaronka ibihumbi 10 ku munsi ariko warabasabona ukaronka 30 ibihumbi 10 na 30 birimo itandukaniro cyane bivuze ko hakirimo umutima mubi mu bantu bafise amatelefone kubera ko sabone ntiyica telefone yawe sabone ntituma mamegahera si hama jungire sabone n'umurundi ndaza no kuryohera ako sabone ugiye mu Nigeria mu Benin iki ntanazi uko wanayikoze ukureta n'umwanya kuriwe nubwo zo kuronka ama views nta terambere ry'ubona mubo jewe nk'uboneze mbere n'ibintu byo uvuga ati ujya mu jama yubatse n'akantu hajya canke yagize aka market hajya yatanze akazi kubera ko byavuye muri sinema yateye imbere none twe tuzoteza imbere na views 10,000 nuko mutabizi YouTube ngiri guhembe nuko orabye cyane n'uburonka nk'abantu 100,000 par jour urashaka kuronka dollar nakwe tukaronka dollar nta dollar ko kenewe ukunda bayakuzaniye bakashira ngamwe bana mugo muguronka ama views ibihumbi 10 nukuri kw'Imana ukwezi kurahera nta nasanga uraronka uko niko kuri mu bumenyi abantu reba ubu hageze aho duhora n'umuntu kwa ngura musteri ngo nagira ce ngura musteri ngo ndakura urumva geze igari impamvu kukuraba yumva kandi wagize foro ukina sinema na sinema yagutwara nguye sinema ni ikintu kizindi ugira mu kamera ubikoresha mu bibanza urumva abakinyi wide plus n'amafaranga yenze ku buryo jemeyo ni tugarura amafaranga mugabo umva hageze igihe badushobora ati nta musteri kubera ko nagize jeme byari narakura nibi bintu tuzoguma muri bugeza cyane nakoze sinema paradiso irarabwa mu kwezi kumwe ndonka amavyezu 150 ariko bari bagize sabone cyo gihe bari igihumbi cy'atanu umva itandukaniro rya sakombi sa ibihumbi 100 n'abasabone igihumbi umva makarano ko kumva ati ntagira sabone zo ndamuteje imbere rero tuki muri reka basi abandi bareke kubidukora ngo nk'abantu ni basabye bidukoreye kuko n'abandi mu bikorera naco ntibabona ko mwana bikoze kandi namwe muri ngaho usanga umuntu ataragira sabone bandi mwe muri abantu 10 n'abangawe usanga n'ubundi ngo nabo batatoka pare tujya ikarabura naje sabone yi muganga cayi umunyarwanda kayi mu Tanzania kayi mu Kenya kumva ni fresh ariko si fresh je ndende imbere ngamwe ni wali uko biri kose je nko nagenda ngaye Bujumbura nkabona inzu ikiraduga ya bien itaje ndumva nyohe ko ikirubakwa iwacu ndi hariya Nairobi nkona ziyanzu ndumva ati ko ikizizo zitabi iwacu je no ryohe iwacu hari inzu ziza mwene wanyateye imbere ni neza rero tutezanye imbere turekane ibintu by'inzigo kuko n'umundi nubwo utagira sabone Imana yahezagira ashobora gucisha inzira mu ahandi Imana ikiziranye zo guteza imbere mu wanyu n'ubundi wasanga nagumye ntera imbere kandi waragirisha tutezanye imbere mu by'ukuri nico numva no sawa muteze imbere iyi Light of Africa mugire sabone kuri YouTube yabo warabe mwashigikire jewe nzogerageza uko biri kose kandi nambye na postinze nagenda wa postinga batara na amagara na postinga yanse yabo jewe mbonye nka cover postinga hitaye ku kindi je sinzi kwita ku kindi kintu yumvira ngo yaranze ngo ntanzi je ndabigikorwa gusa kije kaca ndagipostinga kuko je gupostinga akava kuri page yanjye kandi page yanjye yarabwa cyane bise n'abasambone benshi je ndabipostinze ntacumba kandi situation yuko telefone yifise ubu muri segonda yo gupostinga cover atari nzima atari umutima mu kandi gupostinga cover ufashije like ijya a boyfriend ufashije mu bantu bose ko ibaja mu mutwe kuko wowe ugure Facebook buruko ugure umanu ugacubona ijya cover abantu bose bariyumvira ati kubera iki kintu a boyfriend agacashaka kwinjirayo niyo nyungu yo gupostingana sibyo ariko ucusanga abantu benshi bafisinzi ko ndashobora gupostinga igikorwa je nage zigenda ruhanda bere kutima mwiza nka postinga byose uganda yuko babikora wowe nkabona wapi ariko ari ibintu
ntaco byica rero tugire umutima w'urukundo wo gukurana no gushigikirana kugira ngo ibikorwa byacu bitere imbere atari uko sinina ngo ndiyo nta nahizoge ko jewe naragwanye urugamba ndakubitwa kabisa ndagera umva ndashe ariko abandi nyene bari inyuma barashobora kuzobandanya aho twagejeje ngo je no kubisha ngo ntazogeza sinina jewe nkaho nashaka mbeshe navyo nyirimo cane yuko jana ku rugero uko nabishaka kuko nabonye n'ibitego byinshi nuko reke ndego kubisha amajambo twese ni menshi twovuga ariko ukuri katubashimira bimwe mwajenga kandi mufashe kuvuga kugeza kure abantu benshi bakimenye posting nuko mwakoze Habe ndabashimira abamenyesha amakuru mwese mwitanze gushika muri kino kibanza cy'iteka. Ubwa gatatu ndashimiye The Light of Africa kubona twe yatumye turi ngaha muri uyu mwanya. Ikintu cya mbere no shima kivyo ku mutima ni kubona filme ndundi iriko iratera imbere kuri ntambwe itamenyerewe. Icya kabiri benshi twaribagije ati kubera iki John K imisi yose ngoma mfate iminota nk'itatu sigura neza akamaro k'amafilme ngaha mu gihugu cyacu. Filme ndundi John K yayihaye agaciro gakomeye gose bivanye na filme ya mbere yagiye kugaragaramwo neza yitwa Cap's Enemy yavugishije benshi ndetse ni mu Burundi abandi ngo mu Tanzania. Byari nari mu Buyenzi kuraba umumambere wanje yari yabuze inakuru wiwe. Uyu mama yabwiye ati mu Burundi muri ko murakora ariko kubera iki mudatera imbere nk'abatanzania. Icyo no saba imbonesha kure zonga iwacu nuko kudushigikira gute nibagire basaka geste kuvuga ati buri umukinyi wese w'amafilme azanye filme yiwe nga aronke basinaga pourboire ka motivation kubera uravye filme ni kintu gitwara uburyo gitwara amahera gitwara umwanya wanashima bajya nyine bariko baraturaba nk'abafans wacaje nko kuvuga ati filme nakamaro ifise filme yarafise akamaro uno musi nuvuga ati grand père wanje nga Kaposho Ismail afise 7 nini sana muri filme ariko ngaho mubajije ati ni kiye kintu de special filme yamaze kumarira mu buzima bwawe ahuye ati nta nakimwe ariko hanze y'igihugu bamufata nk'icyamamare kirenze. Rero icyo twosaba na byinshi fise no vuga twosaba yuko abarundi bene wacu bodushigikira cyane cyane aba journalist imbonesha kure kudushigikira gute ivyi wacu birabwe n'abantu naho bavuga ati abarundi nta qualité dufise ilevre na qualité dufise nikiye kintu modufasha kugira turonye ijya qualité nk'iyabandi kubera iki tuje bavuga ati abarundi nta kintu bazi ngo abarundi na filme nziza bariko baratanga. Je nihweje nkaraba kwishima amafilme naginga ndakora na mafilme umuntu wese aravye nta buri cyashimamo atari sound ni image atari image ni cadrage. Rero twosaba yuko burama media yose babona yuko washigikira The Light of Africa sikuvuga ngo kubera bakorera muri Australia ngo nta kintu mufise mu bashigikira muragifise kandi cyinshi gose abaringa muri uyu mwanya turi kumwe ngaha ntabwo ari abantu bavuye hanze n'abarundi nyene bene wacu nimushigikire Abel Ndwayo ariko arakora ariko arashira amahera menshi muri film. Uravye The Light of Africa imaze gukora filme nyinshi ariko twiyumvira ati ayo mahera barayagaruza ni ahandi nyene turiko turasaba ubufasha buri umuntu wese abona yuko afise ikintu yofasha abarundi bene wabo gutanga 100,000 kugira Abel Ndwayo atera imbere biratuma Abel aguma akora hama murakoze kuri ico bavuga ati simire nk'aba abandi ngo harura tubaha amahera cyatangura ngo rimwe kabiri gatatu ya reka nihereko nanjye ndi umukinnyi w'amafilme nkaba mu director mu realisateur abafite groupe yanje ya filme itwa Drama Films Burundi nanjye reka nsabe basi yuko budushigikira mukande sabone cyangwa subscribe kumbure turabe yuko ubutumwa bwoshika kure twongera tugasaba leta mvye yuko yo dusabira license ya YouTube naho grand père atashimye yuko bivuga ko gushigira cyambere twosaba leta y'u Burundi yuko yo dusabira license ya YouTube tumere nk'abandi tumere nk'abatanzania kuba turavye nk'ama réseaux sociaux media online benshi bariko barakora ariko mumvo yo kubura license ya YouTube nta kintu turiko turinjiza nta nyungu turiko turabonamo
kandi turiko turakora muri Tanzania 1 views ni $1 kubera iki barafise license ya YouTube kubera ino nga mu Burundi batudufasha batugirire license ya YouTube kugira tubone yuko ajya 100,000 views abele alikuwa araronka turabi yuko basi yoronka nka $100 vyodufasha ni yanzu y'indoto abele alikuwa afise yo kubaka ngaha ni ya ndoto nyakubahwa Kaposho Ismail afise yo kubaka inzu nziza nuko no basaba urumensha makuru wese turabakunda kandi turabitayeho murakoze cyane.